Ndikumana nije tugiye gusangira ijambo Imana yateguye kuri uyu munsi. Ijambo tugiye gusangira rifise urufatiro ruvuga ati isezerano. Kumbure abo mu buhinga bw'ivyuma sinarubahaye barubonereho, imirongo ni myinshi ngira baraza barandika. Isezerano, iyo tuvuga isezerano haba habaye ukwiyemeza gukora ikintu. Nukuvuga ngo utanze isezerano arabivuga, akavyatura, akavyemanga. Akenshi utanze isezerano arakunda gushirako n'indahiro. No mu Kirundi narabibonye aho uzobona umuntu avuga ati nukuri nzobikora, ageze uko omenga avuze ati nintabikora muranca izosi. Haleluya. Isezerano, reka turabe muri Bibiliya, turabe ingene abo hambere bamwe bagira isezerano. Tubanze twitize amajambo ari muri Yeremiya igice ca 34. Turabe ku murongo wa 18. Yeremiya 34 ku murongo wa 18. Aravuga ngo Yeremiya 34:18, kandi nzotanga abantu baciye mu isezerano ryanje ntibashitse amajambo y'isezerano basezeraniye imbere yanje, hamwe bahimburamwo kubiri imasa bagaca hagati y'ibihimba vyayo. Ku majambo dusomye turabona ingene Abisirayeli uyu mugenzo bakora isezerano. Nukuvuga uwusezeranye ufate ko runo rupapuro ari igitungwa. Umuntu rero atanze isezerano uko yabigenza, yarafata ca gitungwa akagisaturamwo kubiri. Igice kimwe akagishiraha atumberanya, ikindi akagishiraha agacarahira ati jewe Ndikumana Patrick, iri sezerano ntanze ndiyemeje kurishitsa. Igihe nazorishitsa baze bangire nkuko iki gitungwa bakigize. Agacamwo hagati. Haleluya. Uku niko bagiranira isezerano. Nukuvuga vyaca bifasha umuntu asezeranye kwitwararika gushitsa isezerano. Ariko ku murongo twasomye turabona ko Abisirayeli vyabananiye. Imana idufashe cyane. Bisigura ngo turakagirwa nka ca gitungwa. Biroroshe, sinzi ngira mweho ntibirabashikira, ariko jewe harabona sezeraniye sinashitsa. Imana imbabarire. Hari n'abantu benshi basezeraniye ariko ntibashitsa. Turabe mu Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 16 na 17. Itanguriro igice ca 2 16 na 17. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukije kukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi
ntuzukijyeko kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Imana idufashe cyane. Ano n'amasezerano hagati y'Imana na Adamu. Nukuvuga ngo bahana amasezerano y'ivyo kwitondera. Ariko nagomba nkubwire igihe cyose usezeranye hama hariho ijwi riza kukugwanya kugira ngo ntushitse amasezerano, ugasanga vya bindi wasezerana kuzotanga ahubwo uciye ubikunda gose. Kandi ari umuntu yariko arantera inkuru ahanyene aho hanze, ati hari umugenzi basezeraniye, hari umuntu basezeraniye ku munsi w'ubugeni, ati ntuzugire ikibazo cya rasiyo, nzoza ndaguha rasiyo amezi 6 yose uzoza uratora 1 miliyoni wo kurya buri kwezi. Wawutoye ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, wa muntu yasezeranye avuga ngo ndabihagaritse. Abihagarikije agenda kubwira uwundi ati urazi gituma ndabihagarikije, ngo igihe cyose ndamuha ntambwira merci rero ndabihagarikije. Bisigura ngo kwa mutanga 1 miliyoni naho yagize icitwazo, igihe cyose usezeranye hamari ibyitwazo. Undi muntu bamubwira ati urashobora kuntiza amahera ngo nirihire inzu, avuga ati ego nta kibazo mugabo sinzoronka yose nzoguha igice. Ati murakoze cyane, ati kwa Mungu rero uzoze ndaguhe. Ati murakoze mbaye ndashima. Kwa Mungu hageze, wa muntu yishira mu mutwe ati baransezeraniye kandi sango ni kwa Mungu, reka rero ndungike umuntu ayantorere jewe ngende kurondera ayasigaye. Aramutelefona turampera ya mahera naka niwe ndungitse. Uyo muntu ati utizire ntayo ndaguha. Acavuga ati mbere na ya mahera arafashwe n'ibindi bice ntayo mfise ndabivuyemo. Acambwira ati ndabikoze kubera ko yanse kuza kuyitorera. Ariko burya isezerano iyo usezeranye hama hari amajwi akubwira ati wihenze. Mbega ntubona ko nawe niko vyagenze hano muri Edeni. Nukuvuga ngo Imana imaze gushiraho isezerano n'umwana w'umuntu, Satani arazana utuje ngo nankana amajwi, unankana ngo Imana yavuze ngo, habamwo n'akantu k'ibinyoma. Nukuvuga ngo umugore agiranira ibiganiro n'inzoka, ngo acabona ko ngo ico camwa ku murongo, reka tuhasoma umurongo wa 6 igice ca 3, ngo uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyekanisha ubwenge, yamura kuri kuvyo camye arabijya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Imana idufashe cyane. Hari isezerano Imana yari yasezeranye n'umwana w'umuntu, ariko ya majwi nababwira nta handi ava ku mugwanizi. Arazi ko wasezeranye, ariko nagoma nkubwire hakusezerana ntushitse ufumu buri cyo usezerana. Ngo nankana nawe ngo abona ngo ko ari kigikundiro, yibagira isezerano kandi yibagira n'ingaruka kurenza isezerano. Ngo aramura arajya ahereza n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya, ingaruka ziba zibashitse ko. Imana idufashe cyane. Hari ama message canke ubutumwa bwinshi buza mu matwi yacu igihe dufise icyo twasezeranye. Muvuga butumwa muri indwi yarampezagiye araho, yari karavuga ati yagiye ku musozi gusenga, hanyuma ariko aradugana n'abandi bagore abamama ngo bari bikoreye amabuye. Ngo yari yibajije ko ku musozi basengera ko hoba hari urutonde rwo kubaka akazu, abona baduganya amabuye. Ngo ashitse ku musozi abona babagore ngo baradutse, byabibuye barabitembagaza. Kubera iki? Barahawe isezerano ko abagabo bafise
atarabisezerano message ngo mana ngo turatembagaje ibibuye twari twikoreye nkuko dutembagaje vya bigabo bitari vy'isezerano. Baratembagaza vya bibuye ati batembagaje vya bigabo babanye atari vy'isezerano. Imana dufashe cyane. Ariko nagomba nkubwire ujya nyene n'uwisezerano ko Imana yavyemeye mugasezerana bimwe mwasezerana, Satani ntavyivangemwe. Imana ishimwe cyane. Satani ntavyivangemwe kuko amajwi ntazobura kuza, ariko ibuka isezerano wasezeranye. Adamu na Eva abatwasomye vyananiye kuguma mu isezerano basezeranye n'Imana, niho twese dukomoka. Nagomba nkubwire ngo n'urugamba n'intambara bisaba ko tugwana kugira ngo tugume mu isezerano. Twavukanye rero kamere k'icaha muri twe, twavukanye kurenga kuco twavuze, ariko iki gitondo nagomba ngo twisabire inkomezi, twambare inkomezi, tugume mu isezerano twasezeranye. Turabe umusiguzi igice c'indwi ku murongo wa 20. Umusiguzi igice c'indwi ku murongo wa 20. Umusiguzi igice c'indwi ku murongo wa 20 aravuga ati, nukuri nta mugororotsi ariho ku isi akora ivyiza ntacumure. Paulo waravuga ngo yewe jewe ndagowe, ndagomba gukora iciza ariko ikibi kikanyitanga imbere. Nta handi vyavuye, twarabivukanye, biri muri twe, turi muri kamere. Naryohewe cyane igihe naronka runo rufatiro, naguma numva mvuge kuri Aburahamu. Hanyuma mu ijambo ryo gusenga numva nawe nyene nivyavuze, ncavuga ati Imana uri Imana y'urutonde. Imana ishimwe cyane. Aburahamu sogokuruza mu kwizera, Imana yamuhaye amasezerano atari make. Yaramubwiye ngo nzoguhindura ubwoko bukomeye, avuga ati amen. Nzoguha umugisha, amen. Izina ryawe nzorugira rurangiranwa, ati amen. Abandi bazogira umugisha kubwawe, amen. Abazoguhezagira nzobahezagira, amen. Uzokuvuma nzomuvuma, turakoze Mana. Uruvyaro rwawe uruvyaro rwawe ruzoronka ruzoba rwinshi rungane n'umukungugu wo kwisi, ati amen. Nagoma nkubwire urashobora kuba ufise amasezerano menshi aruta naya woba warahawe, ariko nagoma nkubwire kugira amasezerano ntibibuza ko ivyago bigushikira. Imana idufashe cyane. Iyo rero ivyago bikwadutseko haraho bishika ukazazanirwa, mbega ni Imana yavuze canke vyari vyifuzo gusa. Aburahamu Imana yaramusezeranye amasezerano yose, ariko nagoma nkubwire kuva aho yitabiye umuhamagaro w'Imana nicyabuze ko ivyago bimushikako. Agihaguruka agenda mu rugendo haduka inzara, kandi Imana yamubwiye ngo haguruka nzojana nawe. Inzara kugeza naho akora n'icyaha cyo kwihakana umugore wiwe Sarayi, aturi mwiza, niba bimenya bazonyica ubwoba. Rero ndakwinginza aho dushika uze kuvuga kuri mushikanje kugira ngo tube turamaze kabiri. Yibagira ko Imana ari yamusezeranye ko izoba iri kumwe nawe, kandi atawuzomuhangara. Imana ishimwe cyane. Ibibazo ntibizobura ngo nuko ufise amasezerano, ibibazo bizoza, ariko guma mu isezerano. Nukuvuga ngo impande y'inzara haradutse n'intambara, yisanga ari mu ntambara ariko aragwana kandi afise amasezerano. Ikindi naco cyamugendera mu mutima wiwe nta kana yari afise, yari ngumba, kugeza yaho asaza ivyizigiro biriko birahera, ariko
yibagira ko yavuganye n'Imana, kandi iyo Mana ivuga ngo niwe afise ukwizera, ngo Imana, ngo yewasha Imana ibimuharurako nk'ukugororoka. Hageze rero yaho imusezeranira ivy'igihugu, reka tucishe amaso, aravuga ati manzu nyereke nanje kuzobikora, kuko warampaye amasezerano ariko ivyago ndiko ndacamwo, n'ivy'igihugu navyo banzu mbwire, unyereke. Turabe mu Itanguriro 15, turahera ku murongo w'indwi dushite ku 10 cyo dusimba 17. Itanguriro 7 aravuga ngo, aramubarira ati ni jewe Uhoraho nagukuye muri Uri ibukarudaya kugira ngo nze nguhe iki gihugu ucegukire. Aramubaza ati mwami Uhoraho, icyo menyesha yuko nzocegukira ni iki? Atangiye gusaba ibimenyetso. Kubera iki? Hari amasezerano Imana yamusezeraniye, ariko abona ibibazo biguma bimusugereza. Yewe tugumana ukwizera kwacu, none ikizobimenyesha ni icyahe? Kandi iki kibazo nagoma ndabibutse no ku ntumwa abigishwa ba Yesu byarabashikiye, ariko arababwira none ngo ivyo bizoba ryari? Tubwira ikimenyetso. Nukuvuga ibitugoye gutahura mu bw'ukwizera, mu vy'imwemu nagoma ndakubwire ngo tuvyizere, twizere yabivuze gusa. Ntidushake ibimenyetso, ntidushake kubona ibihe, ariko turindire twihanganye. Aburahamu rero ku murongo w'8 9 aramwishura ati abira inka y'ishashi imaze imyaka 3 n'impene ivyara imaze imyaka 3 n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 nyene n'intunguru imwe n'icana c'inuma. Yabira ivyo vyose abihimburamwo kubiri, igihimba cyose agitumberezanya na kigenzi cyaco. Haleluya. Yabihimbuye nk'uko nahimbuye, bisigura ngo Mana ndashaka ubu ume ikimenyetso yuko uzobishitsa. Nukuvuga mu yindi mvugo yabwiye Imana ati rahira, kandi urazi ngene twe turahira. Ndasatura igikoko abari we ucamwo, igihe cyose utazobikora baze baguhimbure nawe nk'uko. Imana idufashe cyane. Imana ati bisature bishire ngaho. Ku murongo wa 17 ngo maze izuba rirenze bumaze gukorana, haboneka ikibengebenge cy'umuriro gifunduka umwotsi n'ururimi rwaka bica hagati y'ivyo bihimba. Imana irirahira ati rero nanje umuremyi wawe, ko ukwizera kwawe nigutakare, usabye ko nanje ndahira, ndakurahiriye nzobikora. Satura igikoko nkuko mwama mubigenza. Imana icamwo hagati, jewe Uhoraho Imana yawe Aburahamu, ivyo nagusezeraniye nzobishitsa, nintabishitsa jewe Uhoraho ndagatemukamwo kubiri. Haleluya. Bene data nagoma ngo twizere Imana yasezeranye ntibesha, izobikora. Haleluya. Izobikora. Ntibisaba ko tumenya ibimenyetso canke tumenya igihe, ariko bidusaba ko duhagarara gusa, duhagarara mu kwizera, ntibesha. Imana rero irabimukorera. Naho twebwe tutarabizigirwa, nagoma nkubwire iyo yama ari umwizigirwa. Ivyo yamusezeraniye vyose vyarashitse, kandi igihe Imana iriko irashitsa amasezerano nk'uko twabibonye mu ijambo ryo gusenga, ntikora ivyo abantu bamenyereye gukora, ibikora mu buryo batamenyereye. Igihe yaza kumubwira yuko umwaka ugeze aho ugeze, Sara azoba afise ikibondo, Sara yaciye atangura kuraba bimwe abantu baraba, ati none ko nakecuye, haheze imyaka 40 naraciye, ngo acaratwenga
hari igihe bitwenza bene data, hari igihe bitwenza igihe Imana ije kwishura mu buryo we utaziga ngo aratwenga. Mu nyuma ati oya sinatwenze, Imana niyo yasezeranye izobikora. Igihe uruvyaro rwa Aburahamu rwava muri Egiputa mu buja, barageza ahantu imbere babona ikiyaga, inyuma babona ingabo, baravuga bati turapfuye iyo tufuma twigumira hariya. Ariko nagomba nkubwire ngo hari isezerano Imana yasezeranye, irirahira ko izobikora. Ntutinye n'ibiri imbere yawe, ntutinye n'ibiri inyuma yawe bigusugereje. Hari Imana yavuze ko izogutabara, hari Imana ikubwira buri munsi ntutinye ndi kumwe nawe. Ubwo nyene mu buryo batamenyereye, babona mu kiyaga harasadutse mw'inzira, ntibari bwigere babibona. Kandi ntushobora gukora demonstration ngo uvyerekane ingene bigenda. Ariko nagomba nkubwire ngo isezerano ry'Imana naho bisaba guca mu mazi, naho bisaba guca mu muriro, irabikora, ihabwa icubahiro. Bageze mu bugaragwa, harageze yaho inzara ibafata. Inzara ibafata. Muri ubwo bugaragwa atakintu babona, amazi ava mwibuye. Babona akaboga karabonetse, babona n'umutsima batazi wawe ucumvye. Haleluya. Harahatubereye maso. Muri ibi bihe nyene atacubona, muri ibi bihe nyene ugerageza vyose bikanga, nagomba nkubwire ngo hari Imana wizigiye izoca kanzo ugumubaho, izogutunga. Hageze yaho bashikira ca gihugu Imana yavuga yirahiye, abantu batukwizera, abatasi bagarukana inkuru zicivutu ati igihugu twakibonye ni ciza, ariko bantu baho nabo twoshobora kweri nkako umumengo intambara ni gwabo. Ariko nagomba nkubwire ngo intambara si yiwawe, intambara ni y'Imana. Intambara ni y'Imana. Reka bahaguruke, reka begeranye ivyo kukugwanya, ariko nawe ubandanye wiyegereza Imana, nizo haguruka kugwana. Nurabe ubunini bwabo, nurabe inkomezi zabo, nurabe uko baje n'igitigiri cyabo, ariko hanga amaso Imana. Hanga amaso Imana izogutabara. Ntukidodombe rero, ntukiganyire. Hari Imana yagusezeraniye, hari Imana y'amasezerano. Umugororosi nagomba nkubwire ko azobeshwaho no kwizera kwiwe, ariko Bibiliya itubwira ngo niyiyonjorora akabivamwo ntazohimbara umutima w'Imana. Hari ingwara, hari inzara, hari intambara, impuha z'intambara, ariko nagomba nkubwire ngo ivyo vyose twarabibwiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ntucike intege rero, ntiwihebure. Nagomba ngo muri iki gitondo dusenga Imana. Dusenga Imana tuyisabe ngo tugume mu masezerano. Dusenga Imana kugira ngo mu vy'ukuri itwibuse rya jambo. Yesu hari amasezerano yadusezeraniye. Uravye mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana 11:25, ashitse aho babuze umuntu bari mu mubabaro, arababwira ijambo ati uwunyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Mbega urizeye umwami Yesu? Wari mwizeye? Mubwire ngo iyo ngwara ntigutera ubwoba, naho uva mu mubiri uzobaho. Haleluya. Ntutinye, iri ni sezerano ry'umwami Yesu. Uwunyizera niyo yoba yarapfuye akava mu mubiri azobaho. Yohana 14:1 ugeza ku wa 3 aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu rero. Nimuhagarike imitima yanyu. Imuhira kwa data hari amazu menshi, ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana. Imana ishimwe. Kana hondi niho namwe muzoba. Iryo ni isezerano rya Yesu. Iyaba vyashoboka nari kubwira Yesu mu ntege nke ati Yesu nawe ndahira kuzobishitse ace muri ca gitungwa, ariko yaritanze ku musaraba. Haleluya. Aravuga ngo birarangiye. Nagomba ngo dusenga Imana.
birashoboka uve hasi naho ufise amasezerano uri kuraca mu bibazo, va hasi dusenge twisabire inkomezi ntituve mu masezerano. Biroroshe ko Satani akuzanira amajwi ukava mu masezerano, ariko Yesu aravuga ngo ntimuhagarike imitima. Matayo 26:29 aravuga ngo ariko ndababwira yuko uhereye none ntazongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa data. Ngiki isezerano nagomba ngo uyu munsi uha agaciro, urengere ibiriko birakugerageza. Tuve hasi dusenge twisabira Imana inkomezi ntituve mu isezerano, ntiduhagarike imitima. Imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yabatariho Yesu yari kuba yabivuze, ariko ngo yagiye kudutegurira ahacu kugira ngo tuze twibanire. Kandi muri uko kwibanira aratangira indi sezerano ngo ntazongera kunywa ku mutobe w'inzabibu gushitsa twicaranye. Umwizeye nahazoba yarapfuye azobaho. Birashoboka ibibazo byarakurengeye, ibibazo birakubana byinshi, urava mu isezerano. Nagomba nkubwire isezerano ni iryawe. Ngwino ubwire Yesu ivyakunaniye, ngwino watura icyaha cyawe nibiteye isoni, ngwino umubwire aho vyakunaniriye. Ti Mwami Yesu, vyarangoye, vyarananiye, vyarashitse ndakuvako, vyarashitse nibagira isezerano ryawe, vyarashitse nifata ukutariko, none ngirira imbabazi. Ngwino uririre Imana yawe, ngwino ujojere amagorwa yawe ku muremyi wawe. Hari amasezerano ufise ariko yatevye, umutima wawe vyanse, ubona umengo wobivamwo. Ngwino dusenga Imana. Birashoboka isezerano tuvuga wewe ukaba utarimwo, ariko nagomba nkubwire ngo Umwami Yesu araguhamagara, nimuze kuri we. Ngwino umwizere, ngwino umwakire, nawe ube mu isezerano. Tugiye gusenga Imana. Reka Mutama Leopold ashike hano adufashe gusenga. Birashika kuguma mu isezerano bikanka, birashika yaho tudendebukirwa, ibibazo bikaba byinshi, imyidogo ikaturenga, ariko Imana yacu yarasezeranye izobikora. twigumanire ni muri aka karirimbo twifuza ku muntu wese yobaza umutima wiwe agumana basezeranye haramosha atuma amasezerano yacu tuyagiramwo ugukekeranya uragomba kwisabira inkomezi ushike hano ufatanirize hamwe gusenga Imana va mu kibanza cawe ushike hano gira Imana ati Imana yanje wewe nturi umuhemu jewe narahemutse naravuye mu mwanya wanje utera intambuko ushike hano hari Imana mu ijuru igomba kuvugurura amasezerano yawe nayo Imana igororoka Imana nziza Imana ikundana naho twebwe byo twangira mugaye ikibanza cayo ntigitakara
Imana yacu ni nziza, iragukunda kandi ifise imigabo myiza kuri wewe, ifise imigabo myiza ku baremwe no ku vyaremwe. Nagomba umuntu afata umwanya wo kwibaza kuri aya majambo, n'amajambo adasanzwe. Nimba wakurikiye neza umuvugabutumwa, mpwemu wawe yera akakurongorera mu kumva ibiriko biravugwa, Imana n'umwizigirwa, naho tutoba bizigirwa yo yamara umwizigirwa. Nagomba ngo umuntu wese atangure kwisengera, hari abantu amasezerano ateba akumva umenga Imana yabaye umuhemu, ariko Imana n'umwizigirwa, Imana iragororotse. Fata akanya wisengere wewe ubwawe, nanje ndagiye gufatanya nawe kugira ngo tubwire Imana ati Imana wewe ntiwabaye kure yacu, uratwegereye cyane kuruta impuzu twambaye, twarakekeranije ku byo twasezeranye, yamara wewe warirahiye kandi ntibihinduka. Mana yacu byagiye mu gihugu cyo mu ijuru, turaguciriye bugufi, turabahungu n'abakobwa bawe kuri uyu munsi utanguranye n'ukwezi kwa nyuma guhera heza uyu mwaka w'2025. Niri jambo ushatse ngo ritangurane n'uku kwezi. Mana turakubashe, turakunamiye, tugukengurukiye ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe wararivuze udashobora kwicuza, ico wavuze ni ngombwa ngo uzugishitse. Hari urukundo ukunda abo waremye, kandi nturukunda abo waremye gusa, n'ivyaremwe nawe urabirukunda. Turaje imbere yawe tugushimiye ijambo rivuga ku by'amasezerano. Mana shitsa amasezerano yawe ayo ufise uwo bamwayasezeranye, mu izina rya Yesu turasabye ijuru ngo ryongerereze ukwizera abagororotsi. Ikibanza cawe ni ca kindi ntigitakara, uri umwizigirwa ku murango no mwijoro. Wabaye umwizigirwa mu gusezeranira Aburahamu ko azoragwa igihugu, kandi yavuye mu nzu ya se agenda atazi yaja. Ijambo rirambwira ngo agenda atazi yaja, kandi yemeye ko igisagara agiye kuzojamwo umugezi n'umwubatsi wacu ari wewe Kristo. None rero hezagira umuntu wese ari hano yumve ko wadusezeraniye igihugu cyo mu ijuru. Aburahamu yasezeraniwe Kanani yo mu isi, amara twe abagororotsi waradusezeraniye igihugu cyo mu ijuru, ahatagira amapfa, ahatagira kugwaragurika, ahatagira inzara, ahatagira agatotezo, ahatagira kwihebura, ahatagira gupfusha, ahatagira ubukene, ahatagira naho wasezeranye ku munsi uzoza kuhatujana. Kandi ivyo vyizigiro ngo abagororotsi babigumane, baciye mu bihe byiza canke bibi, bumve ko bafise Imana yavuze, kandi Imana itabesha, Imana itarikana, Imana itivugisha, ariko ibyivuze ari ukuri. Hezagira ababasavyi bawe baciye bugufi bariko baravugurura amasezerano nawe. Haraho basanga imvo zitakuvuyeko, ariko hari ivyo mu mutima bisanga bararoye kure yawe. Ndabasabiye imbabazi zigukomokako mu izina rya Yesu Kristo. Wongera ubakuze, ubahagarike, ukwizera kwabo ukuvugutira, wongera ubahagurutse mu guhanga amaso wewe. Igihe giheze ntaco gitwaye, igihambaye nico wavuze, kuzoshitsa ico wasezeranye. Turasengeye ishengero ryose muri rusangi, twese turisengeye Mana. Hari amasezerano wadusezeraniye kuzoza kutujana ngo ahuri natwe abariho tuzoba, kandi hari ibimenyamenya bitwereka kugiye kuza. Uduhe kugumiza ku mutima ibyo wavuze kuri umunyakuri. Uduhezagire twese, utuvane hano twumva hari aho dukuye naho tugejeje mu bijanye n'ivyo wavuze. Ishimwe n'icubahiro bigumye ari ibyawe ubu n'ibihe bitazoshira ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.